Voilà, congratulations. nabo barihuse gutembera hano baza gusohoka amaso genda eglise irigwa umuryango urabwirwa ndetse murabya n'ibyo nk'uko amabwirizwa bwibuke muri amabwirizwa y'Imana mugabwirizwa nyamukuru y'Imana ni iki? Ni urukundo. Ko mushaka kubana muri ibanga geranda yo kubaka Kristo umuhanda w'uburyo nemeza imbere y'Imana na Eklezia indagano zayo. Babyeyi b'urubyiruko imwebwe mushinzwe cyane umuco murabazigamye kugira uyu mwana aboneshejwe na Kristo ahandi ho yoca mu nzira nziza mupaka iyo mwamubonye arakura neza umutima w'abana b'umuco nyine ntatezure kwemera kwiwe maze aho mukama azogarukira aze abashe kumusanganira mu birimba by'igihugu hamwe n'abiranga bose.
winjire mu gihugu cyayo uhorane iteka ryo kuba ingingo za Kristo we yamara umusaseridoti umuhanuzi n'umwami. Ubu naho ni igihe kimwe shyiraho igitambara cyera de Edeni wabaye ikiremwa gishyashya wiyambitse Kristo. Iyi mpuzu yera de ni kubera ikimenyetso cy'ubutore uzogumya gushika gutorana ubuzima budahera. Ababyeyi n'abagenzi baragufashe bakubera indongozi. Congratulations.